Bakunzi ibiganiro vya TV ndabaramukije ndanabahaye nikaze muri ano makuru yaranze indwi twarayiturangije naye akabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Haratunganijwe inyigisho kugwaruka kugenekezo rya 14 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2023 mu Ishengero Restoration Church mu Kanyosha. Umwungere Gustave Uwimana yavuze no kubijanye n'umunsi mukuru w'abakundana witiriwe umweranda Valentino, mukaba muza kubikurikira muri ano makuru. Kuri uwo munsi nyene Ishengero City of Living God ryariko ririgisha ugwaruka kubijanye nuko bo kwirinda imibonano mpuzabitsina imbere yo gushinga ugwabo, navyo nyene turaza kubigaruka ko muri ano makuru. Muri ndwi twarayiturangije harahimbajwe umunsi mpuzamakungu hariwe iradiyo. Onésime HARUBUNTU arongoye imbere y'amategeko ishira hamwe rurihikiyemwo amaradiyo asamiranira mu Burundi, avuga ko iradiyo ari igikoresho gikomeye mu bijanye n'ikwiragizwa ry'ubutumwa bwiza. Mukaba nawe nyene muza kumukurikira muri ano makuru. Izo nizo ngingo nkuru zigize amakuru twabateguriye. Ido nido ni mu mwanya. Nongeye kuba ikaze muri ano amakuru twabateguriye tuyahere mu makuru ajanye no guhimbaza Imana, aho umuririmbyi Samuel Praise yasohoye urukurikirane rw'indirimbo yise Amasezerano hari ku munsi wa gatatu igenekerezo rya 15 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2023. Uwo muririmbyi avuga ko muri izo ndirimbo abantu bazokumviramwo ubutumwa bwiza buvuga ku kuntu Imana yacu ari Imana y'amasezerano. Tumukurikire. Urwo rukurikirane rugizwe n'indirimbo 8 mu majwi no mu mashusho, rukaba rwakozwe mu kiringo c'imyaka 4. Samuel Praise yavuze ko umutima uri nyuma y'indirimbo ziri muri go ari wo kubwira abantu ko Imana ivuga kandi igashitsa ivyo yavuze. Umutima uri nyuma muri album nuko ubwa mbere muri album yavuga ingene Imana ivuga kandi ishitsa ivyo yavuze, no kuvuga amasezerano. Suwundi mutima jewe mu buzima bwanje narabonye Imana ingene yanyeretse ubutumwa bwo gushikira ishengero rya Kristo mu Burundi, n'abandi bantu bose bumva ikirundi bumve ko hari Imana yari n'ijuru n'isi, hari Imana ivuga ishitsa ivyo yavuze kuvyizera. Umuvuga butumwa akaba n'umuririmbyi Byuname Michel arongoye ishira hamwe na Rav yamagariye abarundi n'abanyamahanga gushigikira ico gikorwa, anasaba ko abantu bo kwiga gushira imbere abandi. Cyo nashikiriza abarundi canke n'abanyamahanga kuri album Samuel Praise ahejeje gushira ahabona amasezerano album. Nibaza yuko ikintu cyambere twakora kumushigikira kugira ngo nimba album ayishoboye kuyisohora ashobore gusohora ninigira kabiri. Tugira umutima gufatana mu nda, tugira urukundo, twitwaririkane kwijambo ry'Imana ikorwa ngo ntagire umuntu yiyumvira ivyiwe gusa ariko ashobora kwimbira n'ivy'abandi. Rero gushira imbere mugenzi wawe ntacu butaye, par contre bikogarukako kweca umuntu abiba nico yimbura. Jules César nkuru ari mu barongozi b'urunani rw'abaririmbyi ku rwego rw'igihugu yavuze ko indirimbo za Samuel Praise ziri mu butumwa bwo gufasha ishengero. Yasavye abarongora indirimbo mu mashengero kuzikoresha. Ari indirimbo yasohoye kuri ziremesha kandi zifasha ndetse no mutima wa Kristo. Nibaza neza ko nazo twozikoresha nka worship leader mu agizwe mu event kugira ngo nawe yumve neza ko ashigikiwe, kuko ni indirimbo numvise z'ubuzima kandi zifasha kandi zifise message kabisa imeze neza. Mwomenya ko urwo rukurikirane amasezerano rwashizwe ku mihora itandukanye ya internet hamwe no ku maflash kugira ngo byorohereze abarwifuza. Tubandanirize amakuru twabateguriye mu makuru avugwa mu gisata cyo gutuma tumanaka amakuru. Iradiyo ngifise uruhara runini mu gukwiragiza inkuru nziza y'agakiza, bivugwa na Onésime HARUBUNTU aserukira imbere y'amategeko ishira hamwe rihurikiyemwo amaradiyo asamiranira mu Burundi. Mu gihe kwigenekerezo rya 13 z'ukwezi kwa kabiri buri mwaka hahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe iradiyo, Onésime HARUBUNTU avuga ko hamaze kwibonekeza kintahe zica ku maradiyo gikristo zifasha abantu mu kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Tumukurikire. Bisanzwe n'amakuru yandi yose asanzwe
byabonetse yuko iradiyo ari igikoresho cyumvirizwa n'abantu benshi. Ibyigwa byagiye biraboneka, amaraporo yagiye atangwa haba ngaha mu Burundi canke mu bindi bihugu, basanze yuko iradiyo ari igikoresho cyumvirizwa n'abantu benshi, kandi no munsi n'abakoze amatelefone murabona ko bashizemo ni radiyo. Rero iradiyo nayo irafasha mu kuvuga ubutumwa by'ukuri nk'uko ifasha mu bindi byose, kuko iradiyo irashikaho umuntu adashika. Umuntu aba afise iradiyo mu cumbi we niwe wapfa gushika mu vyumba by'abantu. Iradiyo umuntu arayumviriza hari hose. Ndazi ko mu bihugu bimwe bimwe hari abantu bagenda batubwira yuko ashobora no kugenda no mu kazu kwa sugumwe cyangwa kwiherera agomba kumviriza iradiyo cyangwa ikiganiro cyangwa ijambo ry'Imana atabamu samaza, akagenda hariya wenyene akumviriza. Urumva ivyo bigashobora kumuhindura gose. Umuntu ashobora kumviriza iradiyo ari mu muduga, ariko arakora, ariko aragendagenda, ari mu tukorwa dutandukanye. Iradiyo ntibuza yuko umuntu akora n'ibindi. Rero iradiyo twarabonye ko ifasha mu gukwiza ubutumwa, kandi no munsi yashobora gufasha mu buryo bwo gukwiza ubutumwa nk'uko twavuze, kubera ishikira benshi kandi benshi bashobora kuyironka. N'umuntu afise uburyo buke arashobora kuronka iradiyo, kandi iradiyo agashobora kuyumviriza mu mwanya wose, aho aba ari hose, naho yo bari mu nzu iwe, naho yo baryamye aruhutse ku gitanda, naho yo bari mu muduga ariko aragenda, naho yo bari korakora n'utundi dukorwa dutandukanye. Iradiyo rero irafasha. Byarabonetse rero kandi ko iradiyo zirafasha gose mu ivugabutumwa, kuko wewe hari ahantu ushobora kudashika, hari nk'ahantu kumbura abantu baba banka kumva ijambo ry'Imana, umugabo umuntu ari wenyene arumviriza iradiyo. Twararonse intahe zitandukanye mu bihugu bimwe bimwe bya hano muri Afrika ndetse no mu isi, yuko hariho abantu kubera mu kibano bataba bakunda ijambo ry'Imana, mugabo uwo muntu akaba akunda ijambo ry'Imana, agashobora gufata iradiyo akagenda ahantu ha wenyene, ari munsi y'igiti, ari munsi y'ibuye, akumviriza, kandi agashobora no gusenga yiherereye. Rero iradiyo ifise uruhara runini mu gukwiza ubutumwa. Nico gituma dusayenga Imana kandi dusaba n'abakunda kukwiza ubutumwa kugira ngo bashishikare gushigikira amaradiyo n'amateleviziyo akwiza ubutumwa bwiza. Murakoze. Nayo mu makuru avuga mu gisata kijanye n'imibano, haratunganijwe inyigisho ku rwaruka rwo mu Ishengero City of Living God C.L.G zerekeye kwirinda guhuza ibitsina n'uwo mutubakanye. Hakaba hari ku munsi wa kabiri igenekezo rya 14 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2023. Umwungere Lopez Nininahazwe mu nyigisho yatanze yavuze ko guhuza igitsina ari gikorwa cagenewe abubatse, kandi ari inzira Imana yashizeho ituma abantu barondoka bakuzura isi. Tumukurikire. Nusimani kiramumirika ikijanye n'iki kintu abantu benshi batazi, bibaza ko gihagaze gusa kuri plaisir, umunezero, ariko kigirira n'abantu batabizi ama consequences ni menshi. Ni sujet David itabu, abantu batinya kuvuga, abantu batinya kumugaragaro. Ni sujet itavugwa, ariko mu mwisho ni sujet ivugwa mu jana na sujet yose, kurusha politike, kurusha business, kurusha iby'Imana. Ni sujet ivugwa dans l'église. Turiko turavuga na sexualité, icambere igikorwa en soi si kibi, kuko ni ikintu Imana yaremye mu mwana w'umuntu. Mugabo mu kukirema yakiremye muri contexte kanaka, ariyo yitwa contexte ya mariage. Ubwa mbere na mbere la sexualité ni yari yo kwinezereza, yari inzira yo gutuma abantu, umuntu Imana yaremye arondoka akayifasha kuzura isi. Genèse 1:28, turema umuntu mu ishusho yacu wase natwe aganze isi, aganze amafi, biri mu kiyaga n'ibindi, hama kugira ngo umuntu arondo irabaheza kugira ngo murondoke mugwire muzura isi. Kuri iyo tariki nyene aho isi yose yari kihimbaza umunsi mpuzamakungu w'abakundana, mu Ishengero Restoration Church ryo mu Kanyosha haratunganijwe inyigisho ku rwaruka, aho icivugo cari Kristo nk'urufatiro mu migenderanire y'abakundana.
Umwungere Gustave Uwimana arongoye iryo shengero yavuze ko umunsi wa Saint-Valentin atanu na hamwe wanditse muri Bibiliya, ahubwo ari umunsi Satani yitiza mu gukoresha ivyaha abakristo, aho akagabisha abizera bose. Tumukurikire. Twateguye uyu munsi kuko ari umunsi abantu benshi bavuga ngo ni umunsi w'abakundana. Twari twifuje rero gutegura iki gikorane, ari cyo gikorane kiswe ngo Kristo nk'urufatiro mu migenderanire y'abakundana. Rero twahisemo iyo teme kubera yuko urwaruka rwinshi hari igihe rugendera mu bintu ruba rutazi ibyo ari byo. Rero twifuje ko uyu munsi twakora igikorane hama tukabereka umucyo w'uyu munsi icyo usigura, cyangwa se icyo nkatwe nk'abakristo b'abajene uko tuba tugomba kwitwara kuri uyu munsi. Twifuje gutumira urwaruka cyane cyane kubera yuko abenshi babijyamo batazi ibyo ari byo. By'ukuri reka mbabwize ukuri, jewe uyu munsi sinkwemera kubera abantu bajya bizihiza ibintu baba batazi niyo byavuye. Ndavuga cyane cyane abakijijwe. Rero uyu munsi by'ukuri nta hantu na hamwe wanditse muri Bibiliya, na hamwe usomye kuva mu itangiriro gushika mu byahishura Yohana, nta hantu uzobona Saint-Valentin. Rero ni ibintu byashyizweho n'amadini, hama rero bamwe bakabyizihiza ari nawo munsi ubamo ibyaha byinshi. Bamwe bakora ibyaha by'ubusambanyi, bagendera mu bintu bitigeze bibaho. Rero n'ibindi byinshi biberamo, abasohoka, abakora ibi na biriya, ugasanga ni ikintu Satani anihisha inyuma agakoresha abantu ibyaha ndetse by'ubusambanyi. Rimwe na rimwe n'abakristo barimo bashobora kuba babigenderamo, akapfa kubyizihiza gutyo gusa. Hameje ugasanga ari umukobwa n'umuhungu bitwa ngo barakundana, bagiye mu bintu bidahesha Imana icyubahiro, baguye mu byaha, barasambanye, baricujije, cyangwa se bibagira ingaruka mbi zitari zikwiriye kubera no kutamenya no kwizihiza ibyo badakwiye kwizihiza. Ano makuru tuyasozerere mu makuru avuga mu gisata c'amagara y'abantu. Indwara y'intandara ni indwara iterwa nuko hari ibiba bitagenze neza mu bwonko. Mu gihe igenekezo rya 11 ukwezi kwa kabiri buri mwaka ari umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe indwara y'intandara, Pasteur Lopez Nininahazwe avuga ko iyo ndwara y'intandara ikunda kwitiranwa n'abadayimoni, ariko ko ari indwara ivurwa n'abaganga kandi igakira. Tumukurikire. Ni indwara iterwa n'ibibazo bivuye ku muyaga nkuba uca mu ntuze mu bwonko. Birashobora kuba ubwonko bwose cyangwa agace k'ubwonko. Muratahura neza yuko nimba biterwa n'ikibazo mu ntuze mu bwonko, ntabwo ari indwara ivuye ku ntuze ku badayimoni. Naho nk'umupastori ibibi byose biva kuri Satani, ariko tubifatiye mu buryo scientifique, mu buryo busanzwe, ni indwara iterwa n'ibibazo mu bwonko kubera umuyaga nkuba mu bwonko uba hari ibintu bitagenze neza mu bwonko. Kimwe amasengesho arakenewe, mugabo kandi rero dutegerezwa gusenga, ariko kandi tutibagiye yuko Imana ishobora kudukiza icishije mu bavuzi, kubera yuko burya bwenge abavuzi bafise ni Imana yabubahaye. Rero hari igihe Imana ishobora guhitamo kuvuga ati uyu muntu shaka ko akirira kwa muganga, ikakurungika kwa muganga kubwo umugambi wayo. Mugabo kandi nuko Imana yabishatse ishobora kugukiza instantanément. Rero ntago twavuga ko nk'abizeye Imana reka dusenge, mugabo tuje hehe kandi tuje no kwa muganga. Rero aba bantu ni bene wacu, ni inshuti zacu, n'abakundwa bacu. Dukeneye kubitaho nk'aba Kristo, dukeneye kubitaho nk'abavukanyi bacu, kugira ngo nabo nyene bumve rwa rukundo, kuko uko tubandanye twerekana urukundo kuri bo, niko nabo nyene umubiri wabo ushobora kwigwanira, bigashobora gutuma ivyari bisa n'ukumengo ntabwo bishoboka guhinduka, bihindutse nabo bakaba bazima. Rero ntitubatinye cyangwa ngo tubatererekane cyangwa ngo tubabohe iminyororo. Oya, ihibambewe tubajyane kwa muganga. Kwa muganga barabavura neza, mugabo kandi turiko turabasengera, hama turindire ubugombe bw'uhoraho Imana
barashobora gukira. Akaba no kuri iyo nkuru duce dusozera kamakuru twari twabateguriye. Ndabashimira mwebwe mwese mwariko murayakurikira. Ubuntu bw'Imana bubane namwe, murakoze.